bakunzi ba Isanamu Media ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mu kiganiro cacu gishasha tukaba tugira tuganire n'aba basore mubona hano bagiye kwanza kwipresenta batubwira bari bo ni bande bakora iki imbere yuko duca tuvuga topic canke sujet y'umunsi. Ego ndakuramukije Angel, jewe nitwa Dash Christian Dash, nkaba ndi umu artiste mu bintu byinshi, ndacapa, ndatamba, ndakora n'ibintu bijanye n'iyo domaine, tous les domaines artistiques. namwe nanje ndabaramukije cyane, nitwa Ndayishima Hervé ariko nkaba nitwa kandi Yishi, ni naryo zina abantu bazi cyane. Ndi umucafyi, bon ndi umu artiste muri rusange, umuntu akora art plastique, ikintu kiri visuel cyangwa gishobora gukorwa uraza hari kwinshi, hari izo bumva, hari izo babuja bagira gute, je ngira ivyo umuntu ashobora kuraba gusa bitana buja. Art plastique muri make. Topic y'uno munsi ni topic ngira ngo abantu badukurikirana bamaze kumva yuko twese turi muri art, kuko na media ni art à part ko jewe ndi muri mediatique ubu, ariko kandi nanje no mu artiste mu bintu bijanye n'imideri. Ni ibintu rero si nubwo abantu batarashobora kumetriza neza ko ari akazi nk'akandi, ariko ni ibintu bitwinjiza mu myuga. Ego kandi iyo myuga igatuma duhura n'abandi bantu. Akenshi muri zimwe mu ma challenges cyangwa ama defi nkunda kugira no gusanga ndiko ndakorera abantu tuzinanye, hanyuma hari ukuntu iyo uzinanye n'umuntu uko kumenyana cyangwa ubwo bucuti mufitanye usanga bwafecta akazi kawe ka misi yose. Ego est-ce namwe Dash biramaze kugushikira yuko muri mu kazi kawe ka misi yose ico atavuze ndukagira n'amatatu mu kazi kawe ka misi yose usanga je sais pas biragushikiye yuko hari nk'umuntu ashobora ko ari nk'umucrush wawe cyangwa agashobora kuba ari nk'umuntu muvukana nimba bafise ugasanga akubwira ati ndaje nshaka yuko ungirira tatu cyangwa nshaka yuko uncapira, nshaka yuko uza gutamba nko kuri mariage yanje, nimba ubigira bikagira ico vyafecta muri ako kazi kawe. Ok, merci de préciser ku kintu cy'amatatu nico ncanfatiraho. Muri rusangi birashika kandi vyama vyashitse aho usanga abagenzi cyane mfatiye ku bagenzi ko ku ruhande rw'iwanje n'abagenzi ugasanga baraje bagusavye umukorera ikintu gratuitement canke umukorera ikintu kuri make kubera bari umugenzi muga en même temps no bikasa muri kote zibiri, si n'abagenzi gusa, hariho n'abastar, abantu bapretenda ko ari abastar, azabwira ati jewe nkeneye nkorere service uku nuku nzogufasha kugira publicité, visibilité, ibintu nk'ivyo, as if your visibilité ariyo iriho ibikoresho buri kurakoresha. Jewe muri kote y'abagenzi ndabaklasa kwanza kubiri. Hari abagenzi nshobora kugira service bivanye na relation dufitaniye, soit turakomplementana quelque part mu kazi, ashaka kumfasha muri kote niyi nanje nkamfasha muri kote niyi. Muga rero gufashanya kwacu ni guhagaze muri point yaho ndagufasha. Iyo umuntu avuze gufasha umuntu gratuitement, benshi bacha interpreta comme si c'est gratuit. Non, je gufasha umuntu gratuitement ndabifata muri cadre yaho jewe uriha les matos nza gukoresha nkaguha main d'œuvre ya gusa. Donc disponibilize umwanya wanje, iyo c'est niyo bitwa gutravailler gratuitement. Rero nk'abagenzi muba mukorana baba bari muri art nka wewe, abo rimwe na rimwe ndabagirira muri iyo type ya y'ivyo bintu biri gratuit bivanye na saison, kubera en tant qu'artiste yari ama saison ya discount, nko kuba hari ama Black Friday ku mashop biki n'ibiki, bavuga ati we iseziniye uzoze ndagukorera iki niki, tuza kudisponibiliza ibi n'ibi, jewe sino main d'œuvre yanje je ndayiguhaye. Hama hakaba n'abandi rero, abandi bagusaba service nk'abantu badatahura vraiment ivyo ukora, nk'abantu bakeneye kukuminimiza, bajya abantu baza ukumva gusabye service genre wimenye byose, wewe
umva umusanga hari nk'umwami byose wimenye genre c'est gratuit n'umwanya wawe byose umva wimenye byose urumva aho naho ico ni gitutsi ca mbere ku artiste iyo ni insulte en même temps uzi ko ugiye gusaba ikintu kiri gratuit umu artiste il faut prendre en considération ibintu bimwe na bimwe urabe art yuko imeze urabe ivyo akoresha urabe ibintu agira tout ça buryo ufata na considération kuja kumusaba ibintu vyagusa ntarandiriye ku bagenzi nshobora kugirira nk'ibintu vyagusa nk'ibintu nk'ivyo iyo cadre navuze ko ntanga main d'œuvre navuze turakompli nta muntu ashobora kwishikana ntari umwe ya donc nabo barafise ivyo bamfasha ku ruhande nende ndafise ivyo ndabafasha urumva hama iyo complémentarité ikaba ihagaze nkaho nakujya kwa bashoferi b'amabisi abaconvoyeur umuconvoyeur ntariha urumva ni nkakujya nyene ni nakano kari entre artiste nyene kubera dufise ahantu ducomplémentana muri côté zimwe na zimwe mugabo même iyo service ndayigusaba hariho ibintu mbanza guharura urumva hariho ibintu kandi banzi ko ndayigusavye wewe ufournisa main d'œuvre gusa main d'œuvre bisigaye byose ndabiriha indi byose ndabiriha iyo niyo nitwa service gratuit nko ku mu artiste urumva hama ku muryango naho urumva bica bigorana amba bavuga ati ukari umuryango ateza kubidukora kwa gusa ivyo navyo ntibikunda bati uteza kuriha cyangwa uteza uzoze muri periode nzoba ndiko ndatanga des promotions ntaho ndakwishimira gatoya ntaho urashwana canke ngo rimwe na rimwe hari igihe ubugenzi buhagarara kubera ko umuntu utamushiriye aho ashaka utamuhaye iyo service iri gratuit ushake buhagarare kuko ubugenzi buhagarikwa n'ibintu nk'ivyo mparura ko butabwarigeze butigeze bunabaho kuko il faut que uharura est-ce que nkaje ku bintu vy'amatatu presque tous les matos nta nimwe igura kwinto presque tout urumva biri primordial du mois donc rero kwiyumvira ukuntu ndabikura ariya ndabizana ino ndabigira iki ndabigira ukuntu nkaca ndagusama yara juste ya main d'œuvre bambe ya matos gusa nkagwa main d'œuvre ya gusa amugacisha buvuraho ngo ibiki n'ibiki urumva ko quand même nubwo bugenzi ntibabuhari en même temps n'abantu nitwa ngo nabagenzi bahatari barantahura kuri iyo point urumva abo bandi bagira ibintu nk'ivyo byo guca bigumura n'abantu kusaba bakeneye guprofiter nawe baramureka akagenda nibisanzwe ama business ikabandanya yish ku ruhande rwawe je nk'ikintu ukuntu ndabitahura byama binshikira na jewe ariko ngira imana tube nk'aba artiste dukora itaza dusatisfeza amabezo adatusha muri kaya gace k'amabezo primaire ni ukuvuga nta gucapse ntupfa rero kuvuga ngo mfasha uncape sinzi yuko byoba bitahuritse yuko uba wari gukoresha iryo jambo mfasha ahubwo nije ahubwo ngukumbure nkeneye ubufasha bwawe mu kwemera ko ushobora no kumpa amahera asumbayo no bamproposa comme ça umugabo wanje utera imbere shobore kwifashisha izo besoin primaire kuko nije renza gusenda zikenera a partir y'uwo mwuga nyene wanje nico gituma je gusa nihaye yuko œuvre yanje kugira ngo isohoke ndayikore nihaye hari ama point atatu nimba ntibagiye ashobora kubashikana banza kuraba kugira ngo nemeze yuko œuvre yanje ishobora gukora ni mu gihe kwanza gisanzwe cyuko umpa amahera nkaguha œuvre d'art hanyuma aho uburisha no seulement umwanya wanje ibikoresho nico gihe cyose cyaheze ndiko ndabyiga cyangwa ndabimenya bwa kabiri naho nyene ndabyita ko ari kuri gusa ni mu gihe œuvre yanje ibigiye gukora ikintu bavuga gute caritative no kuvuga ndayikoze ndayishize hajya kuri gusa hanyuma hakaba vente aux enchères bagapatana bakavuga ati je ntanze 10,000 gutya na gutya hanyuma ayo mahera avuyemo ugasanga aguriye amakaye abana hari amakaye menshi yabaye mwe nayo
aho nawe urumva si kuri gusa hari umugisha nandikishije quelque part. Hanyuma ikindi gihe cya kabiri ni mu gihe jewe ntaba mbona ikintu nshobora kuba ntabona ikintu matériellement mugabo gisho ndimo voilà igiye kunyugurira imiryango ugasanga wanashaka sina une personnalité publique ariko ugasanga no muntu ashobora kumfasha muri connection z'abantu hari abantu ntashikira nshaka gushikako ugasanga ni mpaka nce kuri uwo wundi muntu ari musi mugabo kugira bikunde ati ko atamahera no muha yo kumimpressiona cyane ko ata umuntu mbona twohura bivaye n'aka income free ntitunasohokera mu bare bumwe ku buryo no mabonda ariko ngizamucafye ugasanga biramukoze ku mutima gusumba ugasanga rero icyo kintu ushaka kirakunze aho hose urumva muri ibyo bintu bitatu byose navuze nta hantu namwe haza ngo uraje kubera dufana ikintu cyangwa kubera tuzinanye cyangwa kubera ufise uwuri ngo nkorera hanyuma nagizaguhe tuvuze ama relation hariho hari ama relation meza donc ubugenzi ubucuti butandukanye bwo mu miryango mugabo si hari na kwa kundi ubuze umuntu mugabo mutazinanye neza ubu novuga mufitanye nka beef quelconque ibaze nk'umuntu yo bafitanye beef nawe kandi si bya bindi byo kudramatize donc uyu muntu urabizi yuko hari umunsi X mwahuriye mu kabare muragwana canke hari ikintu mutahurije ko quelconque ariko uno munsi aje kugusaba service kimwe mu bintu usanzwe ukora est-ce que ni gute umuha service nuko bitarashika ariko ndimo ndibaza ukuntu nshobora kubyitwaramo uko ndamuha service ntabwo kwanza bivanye n'ibintu jewe nkora sinibaza yuko ari kaca byitwaza no wewe abyitwaza wewe ukavuga uti jewe kubera ko twapfuye iki kintu wazi ko hari abantu bameze gutyo jewe kubera ko twapfuye iki kintu nkaba ndi muri position yuko ubu ari wewe unkeneye reka mbaza ndagukomesha swat ukareka ko nko kukimuha ku mwanya ubu burya sinari natawe ikibazo neza urabona aho urumva ndinze nemera ko dukorana seke nyine kuri bya bintu bijanye nuko kwagusa no kugira biba byavuyemo donc tugiye mu gikorwa voilà agusaba service mugabo de base mudafitanye relation nziza urumva birashika urazi burya ama œuvre niyaza kugira reputation kanaka abantu baguha urashobora no kuba waranditse warakoze ibintu byiza byinshi mugabo imwe ikagira ibintu bloka byinshi bitari bike rero kandi œuvre ni ubu utanze une partie yawe rero ntushobora gufata wowe nyine wifate nabi hanyuma witange uri nabi kubera ko œuvre imaze gushika hari hariho reputation iclaire irugura imiryango soit ikayugara rero nta gihe na kimwe canke nibaza ko ntobikora kubera ko à chaque fois nkoze œuvre nuko bishobora gushika sindabikora ntibigende umukiriya ntabyakire nkuko nshaka sino à la base nuko mbashaka ko iyo œuvre naho wewe atogaruka umuntu azoza kumutemberera muhiri wiwe arashobora kumubaza tujya ninde yabikoze hanyuma ugasanga kubera ko nabikoze neza ndazi nawe ntiyibuka rwagwanko yaranfitiye canke ako kandi kantu araba yuko namukoreye ibintu neza puis akamubwira nawe agaca contacta umuryango wundi ukaburuguru ko je ndabibona ubikoze nabi kubera ufitanye ingorane ntarize guca ku bintu gucugucu kubera hariho ikintu bitwa professionnalisme ukamenya gutandukanya professionnalisme na vie privée n'ubuzima bw'iwawe bwite donc muri monde professionnel ikintu harimo règle ya mbere ni flexibilité ça veut dire que l'une des règles qui accompagne la flexibilité ni kutazana ingorane zo muri vie privée iwawe zishire muri profession mu usanga bavuye muhera ushavuye ukagenda ukorera umukiriya ugasaba kumwishura nawe uzi gutari flexible vaut mieux kuja gukora ubuzi bisaba ko winteragisa n'abantu kuko jewe naho twapfuye iki twagize urinze usanga muri profession wanje ndagutwengera kandi turavugana bien
ko muri uwo mwanya tuba turiko tuvugana en tant que professionnel en tant que umuntu agomba akora service donc muri ico gihe simbona wewe twashwana abo mbona umukiriya ntegeza gusatisfeza kugira ngo uko yisha bivuze œuvre ni ikintu kivuga kandi nk'uko umuntu acapa nk'umuntu agira iki aho diference yo gucapa ikintu wagishyizemo umutima no gucapa ikintu juste kugira ucape wikure birabonekana kandi nawe urabirosoma rero hari abantu baca bavuga ngo ni hypocrisie ngo ni kuba fake non en tant qu'artiste il faut avoir ces deux visages visage iri professionnel na visage ya kuko ugeze muri professionnalisme akazi kose gasa ama ethique gasa ama déontologie akazi bigendo ikobuku c'est ya customer care ikobuku nimba umuntu mwarashwana nimba ari mere wawe aje ngaho Ocho uzana ibintu ngo byo kunkunguza ibiciro ko ngo ni ubone nk'umukiriya asanzwe rero umaze kuja muri iyo cadre ya customer care yo kumaza gushira abakiriya pedestal imwe apana kuvuga ngo bya mukiriya ngo kubera ari umustar par exemple ugezwe kwitaho sana kurusha kurujya wunda aho deje wamaze guhusha objectif ça veut dire que abakiriya bose bategezwa kungana uko we no korera ko n'umuryango ukorera kuko en même temps ntaje yo kwande kujya nko kuri tatu kimutwara kimuwerekana kimuzoguma ku muntu ifoke kivuga ifoke aba ari ikintu significatif ndagishira mu mutima sans kwirira nta mutima mu badaga aravye ngo twashwanye twabitiki en même temps ngiye ku kazi ndondi c'est en fait akazi niko gaca kandi définisse amandi mu yindi life yanje isanzwe izo bifu zirashobora kubana muga nzi ko uje ku kazi nundi mutashe kandi ibyo mba ndiko ndakwereka ku kazi c'est pas hypocrisie kuko no bivuga niko akazi kajya mba ndi façonner n'akazi kaba karandika uteza kumera koruku kiruku kandi nijya sura ndagutemanya ibiri sensa kuko ijya sura niyo yalimenta ijya mutima akoresha cyane kuko bijya kifize neza donc itari sincère bira kubikora fu ico no hano naho muri yo kandi uzi ko udashobora ko nyegeza rancune ufitiye umuntu ukora ubutsi nk'uko vomye guco basi wa kamera ye gati yo je wanda yanse ni faut pas que de prendre ta pio birashikana nashaka nawe je ndi kopana kwa sida niyo mvamo kandi ico nico kintu cyambere aussi kiri primordial iri relation mbere il se force entre l'artiste n'umukiriya confiance y'umvanamo kandi n'umukiriya ukamukiriya atagufitiye confiance birumvikana ko acaba un peu trop no pas goûter trop exigeant umva chaba trop perfectionniste umva ya hashira kiki non giruku non umva ukamenga nta confiance ntaki aho muri ico gihe binze bishika nkaje ukunde byondese birande kwaje kandi bica biza bimeze confiance donc c'est le sentiment de réalisme relation entre l'artiste tuyifitiye safa kaje na bifu no kukira kazi uya mahera na bifu zomaje no kukira ariko tuvuye no muri monde artistique généralement mu ma service que ça soit des services privés canke service public nous sommes d'accord yuko hariho ahantu henshi ushobora gusanga utashoboye kuronka service runaka ukeneye bien que uba ufise na le montant uriha ariko ukayibura kubera yuko amahera baranswe yego kubera yuko je sais pas hari beef runaka canke hari n'umuntu akubwira ngo uko nakubonye je wose nakuyumvisemo voilà oya vaut mieux iyo sincérité tu vois kuko ndagwaye nka exemple ari ahantu uja ari ahantu uja haya niyo mpamvu customer care ari ikintu cya mbere gihambaye cyane gose ari ahantu uja aba hameze bon mugasanga abantu baho bari rude ukuntu bakwakira ukuntu bakuvugisha umenga ingwane zose yazananye iwiwe ariko azibikubona umenga igomba peu n'importe service uba providing aho hantu peu n'importe uko bimeze fresh abantu benshi barahava ntibahagaruka
nta n'umwe ahakurekomanda avuga ati hajya hari abaserveur bari rude hajya harya mujama akora hajya ari rude cyane je sais pas ibintu nk'ivyo donc customer care niyo kote yo kumenya kuri ku kazi udashobora kuvanga akazi na vie privée wawe. Customer care niyo kote yo kumenya mu client aje ntegerezwa kumufata nk'umu client, ntegerezwa kumuha mon 100% yanje yose, whether it's umuntu mfata ko dufitanye amabeef cyangwa umuntu yambuze nabi cyangwa umuntu yagize iki arinza ntombera nta ntombereye kandi nawe arinza gutumbera. Hari abantu nyene usanga ari aba crazy abaje kugerageza, nimba umuntu uzi ko mufitanye beef akenza gutumbera, ça veut dire que d'une côté yanka wewe muga ntiyanka ivyo ukora, aragufitiye confiance dans ce que tu fais muri service ziwawe. Peut-être ashobora kuba kwankira caractère ya vie privée wawe, peut-être waramuriye nk'umubebi, peut-être waragize ugasanga mwanya mwavuga ati jya mupeti ni umubono, mais ibintu vya service zikora bien. Abaje kubera ijya potentiel ijya kote gusa uri rero ugomba rero guca uvangiza ivyo bindi ubwo bundi burofa bwo mu cité umva vyose uvyo en fait c'est ça. Urumva deja na vie privée iba isanzwe yarononekaye, nko konona ikintu kabiri. Urumva umuntu yacitse ukuguru ucimuca no kuboko nuca ujanyanya na vie professionnelle, kandi vie professionnelle ni uhomba wewe nk'utanga iyo service canke iyo produit. Mu gihe ubishizemo ico kintu ni uhomba, kubera ko deja kugira iyo passion canke kugira ucree ube umuntu atanga asohora iyo service, nuko wari ushaka amahera kandi wari ushaka abantu. Rero hatanguye ahantu ho kuza abantu umuntu adafise ikintu aje kukononera professionnellement, pana muri vie privée professionnellement, nibaza yuko ari wowe uca uhomba mu gihe umuhopus umwigijeyo. En conclusion, canke imbere gatoya yuko dukonkluwa the topic, kurumva abantu bumvise yuko categoriquement ivyo mupfa n'umuntu ahantu hamwe ntabizana ahandi. Ni igiki mwubwira ba bantu? Hari abantu bari categorique, hariho abantu bari categorique akubwira ati jewe twe nawe niba ari n'ikintu ba sogokuru bapfuye iyo beef ko ihari irahari pointre. Ni iki kintu mubapartage kitari kirekire mais non plus kitari kigufi ariko kiri insightful? Est-ce que murabatahura? Est-ce que n'abantu bakwiye gucibwa? Est-ce que ama companies afise abantu bameze gutyo? Kuko barahari, each company afise iminsi yose umuntu adevaloriza ethique yayo. Ni gute bakwiye gufatwa muri societe? Est-ce que n'abantu bakwiye kwakirwa, n'abantu bakwiye kwigishwa? Ni kiki twebwe twishize muri position y'abarondera service twomenya kuri wo twobatahura ko, hanyuma ni igiki kindi bariya bakuru bokora kugira ngo bakabe a certain type of balance? Jewe ico novuga nohera kwanza muri secteur public. Secteur public ni ikintu abagikuriye, umuntu wa nyuma agikuriye ni le président. Aja hajya kubera yatowe, utowe naho utwarira abagutoye n'abatagutoye bose. Donc bigihera hariya hejuru ntibibwirizwa kugira ahantu uhengamira cyangwa udahengamira. Tumanutse rero mu ma service atandukanye y'igihugu, nuko urumva ego kubera ko udashobora kumukora cyangwa kugira ikintu mba akakamo ko bashikira ugeze ku kazi ubugiye gukorera igihugu. Rero igihugu ntikirimo abo muvukana gusa, abo mufise ubwoko bumwe, abo musenga hamwe, abo mwapfuye amatongo canke mutayapfuye. Ni ikintu ubwirizwa gukora n'umutima, hanyuma niho uba ukoze ico wategerezwa. Hanyuma ku bantu b'ama service privé, ku ushaka guhomba ashaka yoreka kubikurikiza, mugabo ku muntu ashaka kunguka, umuntu ashaka ko nyene entreprise yiwe canke service ziwe zibavanje neza,
mu ma ethique y'akazi si vyiza kujanisha ibigumbagumba n'akazi kubera ko uri ushaka kunguka koko nuko ikidandaza cawe gishikira abantu benshi kandi non seulement ko gishikira abantu benshi n'amahoto abe meza mu gihe rero wavyitwayemo muri uko kuntu kutariko uzoba witwaye nkaho ndashaka guhomba nimba uzi ko kuri muri mu kintu kiri professionnel bifise éthique bifise déontologie kandi zose zihagaze sur des mesures logiques umukiriya umufata uku bimeze uku agize uku n'ibi n'ibi côté un peu émotionnel atarinda ashavura wowe ugerageze kwishura uku n'uku 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 rero ino abantu bose barabivangatiranya kenshi la plupart des fois barabivangatiranya kubera usanga umuntu adashobora gucontenir ses émotions usanga abikubise ko ku bantu bose bahuye icyo ni cya mbere iyo niyo problème ya mbere problème ya kabiri nayo ugasanga nk'ivyo vyo mu mabif haje nk'umuntu gusaba service ngaho kubera nyene umwanka ugaca ugerageza gusabota wowe umusabose ni wowe en fait uba wiciye kuko je ndagukoreye ikintu nabi ni marque yanje mba ndaguteboshe ko mbi sogenda uvuga ati unyaka inkore ni kibi urumva donc le truc ihari nuko nko ku bantu bakoresha abantu surtout nko muri ama secteur nuko tugira nuko twigishanya plus les éthiques z'akazi kumenya ico urimo ca mbere gukora iki kandi ikintu nabonye igituma abantu benshi badakurikiza ama éthique nuko abantu benshi usanga bari mu bintu badakunda ari mu kintu juste pour survivre ugasanga ntacakunda carrément ahubwo ugasanga na stress ariko agutaka stress kubera kwanga stress kubera agira ikintu ko ari mu kintu adakunda ikintu kimufashona urumva rero c'est plus kugerageza gutria simvuze ngo kwirukana sinzogira iki kugerageza kwetijya des profils psychologiques kwetijya umuntu ugomba ushire muri poste nimba vraiment afise état émotionnel yo gushobora kugera iyo poste umushizemo ntusanga umushize muri poste usanga yakononeye client kuko ikintu ca mbere tone entreprise ama reviews ama feedback ari mabi ese tunazo feedback kenshi uravye zikunda kuva kuri service ahantu hashaka habe heza gute feedback mbi kenshi ziva kuri service wajyana ni heza me usanga ni mubi aduserve ibintu bibi ukunuku des trucs comme ça donc le truc no ntarandiriye no clôture aho kuri ico niko umuntu wese ategezwa naho tuba kuvuga ngo nturi mu kazi ko utagakunda si prétexte yo guca ufata abakiriya nabi oya iga logique iga les éthiques et déontologie du métier gutraite abakiriya bien umenye gutandukanya monde professionnel na vie privée umenye ko uri mu kazi utegeza kwadopta ama aptitude aya naya kandi s'il te plaît si kuba fake room si kuba fake quand tu es chez les Romains, il faut agir comme un Romain. Bon. Donc, nimbura mu kazi yakwegija gusobeka kugira iki bikore kuko nizo éthique z'akazi c'est pas contre toi c'est le travail. Donc, plus abantu batahure iyo concept plus ibintu bizomera byo. Usanga warufisa kandi umutima ati kandi kandi bakambaye. Cyeko azana cyari kimwe. Kandi sinikibazo abona nka kandi ga conclusion dugarutse inyuma kuvyo bavuze igituma abantu en même temps bagira usanga bariko gusaba ama service ya gusa bivana aussi de la façon au portraying a business ukora donc abantu bamaze kubereka ijya impression que utavaloriza nawe ibintu urimo ntihagire ubona demande z'ibintu vya gusa ziguma zigwira hamwe nawe uguma wimva ati n'abantu ntibavalorize ibintu ndimo or niwe en fait byose bihera kuri wewe plus tu valorises ce que tu fais plus abantu bazobivaloriza donc muri indi côté muri indi cadre muri yo de valeur nko muri mukino artistique uriko urakora kenshi ari igihe bitava no kuba customers biva ku ma principe wawe nyene est-ce que ivyo ukora urabivaloriza assez ku buryo biri présentable imbere y'amaso y'abantu kugira nabo babibonye bavuga ati hariho ama œuvre carrément hari ibintu ubonye nawe ushaka kuvuga ati kijya kintu gishaka gusa
donc des éthiques, ce que tu fais, ça parle des détails et tout ça, birivugira vyo nyene. Hariho rero n'ahandi nko kuciye ku restaurant ukayiraba ukuntu yubatse bati hajya ahantu haragenze fra. Donc na artiste, n'umu artiste niko bimeze. Il faut que wiportrayinga ukora ibintu hama éthique na déontologie zawe ziba zihagaze mu kumeta en valeur ivyo uriko urakora. Kumsa n'abantu niho bazobiha valeur. Niho izo demande z'ibintu vyagusa zigabanuka, niho abantu naho babigusaba bica bija muri ya cadre y'ishari karavuga. Soit ni œuvre caritative, soit ni service keneye gushika ahandi hantu, soit muga ntibiba biri muri rya nzira ya gratuit ya nta contrepartie hari. Kandi abantu bavuze contrepartie kenshi baca biyumvira ko ari amahera. Si amahera, hariho na contrepartie y'imigisha. Ko isha ivuze imigisha, c'est pas toujours de l'argent. En fait, nico. Dinga bicaye binyaspira, pardon, bicaye binyaspira kwaza. C'était quand la dernière fois waronse ces messages kubwiye ati ndashaka ko nkorera ikintu cha gratos. Cha gratos. Yeah. Oh, haraheze iminsi sinamyinshi vraiment nk'indwi entre indwi zibiri. And sina gratos muri cadre ko jewe ari nk'umu artiste. Oya, en fait, usavye ikintu kiri gratuit. Banza kuraba si de ton côté uréalise ce que ça implique. Ce que ça implique que ari umwanya mbangize tout ça. Au moins si tu valorises ça, ico cambere umwanya wanje. Hama ica kabiri ntezo kuraba est-ce que uwo muntu abinsavye ninde? Est-ce que uwo muntu abinsavye ku ruhande rwiwe amaze gukontribuwa iki muri ari wanje? Kandi yari abantu bibaza ko gukontribuwa mu iterambere ry'umuntu ari amahera y'iki. Ushaka gusanga ari nk'umuntu carrément. Ushaka gusanga arandondere nk'abakiriya bashika nko kuri 20-30. Yarankonexe ku budiri bumwe. Nko quand même vraiment ndambwira ati wowe ati je service ndagukorera gusa riha ibikoresho. Je ndaguhamende umwanya wanje vraiment je ndawuguha. Rero message nayo shari umuntu wo muri yo cadre urumva. Umuntu nyene agufasha kuri kotini kuko sinikindi kintu ntibazokubeshe ko udu service twagusa tazoba duhari. Gusa muri yo cadre. Ahubwo igihari ni de service ukuziha bande. Urumva. Kandi ntibyama ziri toujours basé sur l'argent. Le service ziri basé kuri reconnaissance, le service ziri basé kuri appréciation, service ziri basé ku ma œuvre caritative. Ne service ziri basé ku ma cadeau, ndabanze gutanga des cadeaux zitatu genre keneye nzo cadeau neke kuri nani vyawe biki nkene nzo ntera gatatuage. OK, nkayitanga comme cadeau. Donc c'est ni gutrouva juste le juste milieu, le balance ku buryo udasanga wa permis uje muri kote yaho usanga uri kurakorera uruhombo, aussi udafavoriza umuntu uri kuri ha service yo kwiyumvira que c'est gratuit. Non, hamariho des contreparties. Naho kenshi atara c'est pas nécessairement ko ziba mahera. Mais hamariho des petits contreparties. Jason bivuga ko ni iki? Numva abono hanura cyane ni ndimo nka twebwe dutanga ama service cyangwa abantu bafise ama entreprise ni iki? Burya audience yawe urayeduka. Hari umuntu bivaye n'ukuntu baza babigusaba kuri gusa cyangwa bashobora kuza bakwaborda uko bashatse bivaye n'uko wowe nyene image ubaha. Nyine ugasanga ni ibintu mérite urumva baje bakakugaye ugasanga nakagaye wewe nyene wa permesse. Rero aho naho bisigura ko ari wewe ufise aho utarageza mu créer image yawe canke utari conscient n'ama valeur service canke ama produit yawe afise. Ubu tukiko turavuga ngo marque ya Apple canke hamwe na marque ya Nokia birafise reputation zitandukanye kimwe ariko iyo reputation ntiyaje par hasard. Ni umuntu nyene Apple yicaranye kumbure n'abandi bantu bari kumwe ati twe tugomba gucreate marque imeze uku yiganisha ku bantu bameze uku abantu binjiza amahera ngana gutya. Hanyuma ni gute rero twokwifata nk'abantu bashobora kuba intéressant mu maso y'abo bantu bafise iyo income kanaka, culture kanaka canke ibintu byose.
rero nohanura ko abantu bose bariko barakora ibintu vy'amaproduit cyangwa amaservice ko bo travaille ku ma valeur aza kwiheka kuri image baha abantu niho bitazoba bitangaje umuntu atarinze no kukubaza ibeyi akaca akarengana canke umuntu akaza kukubaza ibeyi kubera ko ari sûr ko ari ibintu ashobora gukora canke kukuriha bapo ico bamukorera. rero ndabashimire nshimire abariko baradukurikirana nshimire aussi namwebwe mwaje mukanyitaba ikiganiro cari kiri insightful kirimwo amakwa menshi atandukanye kirimwo amaverite surtout kuko ni topic abantu kenshi banyegeza et pourtant ni topic iri real hari abantu bimana amaservice kubera yuko ari ikintu bapfa hariho abantu bafise image itandukanye bafata context y'akazi bakayivanga muri vie privée canke ya vie privée bakayivanga na professionnel ari naho hacavana vya bindi vya ndaguha akazi non pas kubera yuko gashoboye me kubera ko tuzina cyane sindakwangaja non pas kubera ko utabishoboye me kubera yuko hari ikintu dupfa hari ikintu n'abavyeyi bawe kwa kisiswa nibaza rero yuko ari ikintu umwe wese mwebwe mukomera dukurikirana mwashoboye kwigamwo ntihabuze kimwe canke bibiri mpizemo hanyuma tuzobandanya kuganira mwakoze cyane nzobandanya ndabatumira ibisijyanyo natwe tuzobandanya twita dushimire kandi na Isanamu Media kuba iduha platform yo gushobora kuganira ku ma topics atandukanye kandi twisanzuye cyane rwose bubaho ciao ciao